Kuba agakuru keza cane ku Barundi ndetse n'Abanyarwanda, umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame hajeje gutangaza igihe azobananira n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ni inkuru nziza cane ishobora gushimisha abatari bake, turaza kubigeruka ko muri ano makuru turabe n'ukuntu ivyo bintu vyoba bizokorwa. N'agakuru keza rero, imbibi zoba zigiye kugururwa ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'u Burundi nkuko vyakozwe ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Uganda. Turaza gukurikira ivyo abihweza politike y'akarere bavuga kuri iryo jambo ndetse kuri ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Turaza kubigeruka ko vyose twabibateguriye, ndetse tuze no kuraba kuntu imigenderanire ku gihugu c'u Burundi n'u Rwanda nayo ishobora kumera neza mu gihe hari haheze imyaka shika kuri 15 igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi imigenderanire yaratosekaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hari n'ayandi makuru atandukanye abariko aravurwa cane mu vya politike ndetse n'imigenderanire, amakuru abariko aravurwa mu mutekano ndetse n'andi yose muba mwaranyegejwe y'amakuru tuba twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru yagushikiriza mu buryo bw'idonido. Nipfuza kurajwa mu mbere rero bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu, fyonda kuri subscribe canke s'abone gushira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Perezida w'u Rwanda agize ico avuze ku kubonana na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ivyo yabivuze gute? Ivyo yabitangarije he? Ese yavuze iki? Turaza kumviriza ico umukuru w'u Rwanda Paul Kagame avuga. Ivyo kandi bikaba bibaye mu gihe imigenderanire y'u Rwanda n'igihugu cibanyi ca Uganda yasubiye kumera neza, canke se biboneka ko igiye kumera neza. U Rwanda guguruye imbibe ruhana n'Ubuganda, umwizero ko n'imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi nayo ishobora kumera neza. Leta y'u Rwanda ikaba yatangaje ko imbibe zose ruhana n'igihugu kibanyi cago mu buraruko zizosubira kugururwa kuwa 31/0 turimwo, zikaba sari zugawe haheze imyaka 3. Mbega n'iryari iyo ngingo izofatwa hagati y'u Rwanda na kigenzi caco co mu bumanuko u Burundi? Abarongoye amashirahamwe yigenga b'Abarundi bakorera mu buhungiro bakaba barizeye iyugururwa ry'imbibe n'igihugu kibanyi co mu bumanuko, mu gihe abandi babikurikiranira hafi bavuga ko ari inkuru nziza ku karere. Turaza kumviriza ico umukuru w'igihugu c'u Rwanda avuga kubonana na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nkuko rero mwagiye murabikurikira mu makuru n'ibiganiro bitandukanye, cane abakurikirana vya politike y'akarere ndetse n'amakuru abariko aravurwa, Kigali ikaba yatangaje ko iyugururwa ry'imbibe zo hasi na Kampala rikurikiranye n'urugendo muhungu w'umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Museveni yakoze mu gihugu c'u Rwanda. General Muhoozi Kainerugaba arongoye igisirikare kigwanira hasi mu Buganda, akaba afise kandi igiti c'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Museveni, akaba ajejwe ibikorwa bidasanzwe. Yagize urugendo rw'amateka mu Rwanda ndetse aranabonana n'uwahoze ari mugenzi wa se wiwe umukuru w'igihugu Paul Kagame. Bikaba vyarabaye kuwa 22/0 umwaka 2022. Inyuma y'ibiganiro, amajambo yaciye asa n'ayagabanutse inyuma y'imyaka irenga 3 y'imishamirano mu vy'imigenderanire. Abategetsi rero bakaba baratangaje ko habaye ibiganiro vyiza kandi bitanga umwizero ko imigenderanire y'ivyo bihugu vyo ntibishobora gusubira kunaguka. Iryavuzwe rero rikaba ritashe. Umushikiranganje w'u Rwanda hajejwe imigenderanire akaba yatangaje isubira kugururwa mu minsi 3 y'urubibe rukomeye cane ico gihugu gihana n'Ubuganda. Gatuna rwari rwugaye kuva muri Ruhuhuma mu mwaka 2019. Inyuma y'urugendo General Muhoozi Kainerugaba yagize mu Rwanda, leta y'u Rwanda ikaba yarabonye ko hariho intambwe kugira ngo hatogwe umuti w'ibibazo vyashikirijwe n'u Rwanda hamwe n'ivyiyemejwe na leta y'u Buganda bijanye no gukuraho inzitizi zisigaye. Niko umushikiranganje w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'amakungu yemeje mu itangazo ryashitswe ahabona kare mu gatondo ko kuri uno wa gatanu, ritangaza ko kumugaragara iyugururwa y'imbibe zose zo hasi zo hagati y'ivyo bihugu bibiri. Akaba hari umwizero ko n'imigenderanire shobora kunaguka no ku bindi bihugu cane nk'igihugu c'u Burundi.
hakaba hari ibyavuzwe muri iryo tangazo, bikaba bavuze yuko leta y'u Rwanda ngo ayiguma yitwararitse utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'Ubuganda, rukanabona ko itangazo ryo kuri uwo munsi rizofasha mu vyo kunagura vyihuta ubucuti hagati y'ivyo bihugu nkuko biri muri iryo tangazo nyene. Uburundi nabwo bwoba bugira bushikirwe mbere gato y'urugendo rw'umugwi w'Ubuganda i Kigali n'Igitega, ikaba yari yarungitse umugwi urongowe n'umushikiranganje ajejwe ibibazo vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo abonane n'umukuru w'igihugu Paul Kagame nyuma y'umubonano wabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Kagame akaba yaramenyesheje ko uwo mugwi waruzanye ubutumwa bwa mugenzi wiwe w'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Uwo murwi waruzanye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ibiyago vyashimikiye ku gutsimbataza ibiganiro hagati y'ibi bihugu bibiri, niko bamenyesheje muri iryo tangazo, igihe umushikiranganje Ezekiel Nibigira nawe yamenyesheje ko urwo rugendo rwakozwe mu ntumbero yo gushimangira ubushuti hagati y'ivyo bihugu bibiri ndetse no gutsimbataza ubushuti bwabayeho hagati y'ivyo bihugu vyompi, no kuvuga igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Amakuru yo kwizera avuga ko ikibazo kijanye n'iyugururwa ry'imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zugawe haraheze imyaka 7 ucaganiriwe ko. Umwizero rero ukaba ari wose. Umwe mu baharanira agateka kazina muntu w'umurundi ari mu buhungiro yizeye ko Kigali izokumvikana na Gitega nkuko ihejeje kubigaragaza na Kampala. Yamenyesheje ati imbere y'irungikwa ry'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu Museveni, intumwa idasanzwe ya Evariste Ndayishimiye niyo yari yakiriwe na Paul Kagame. Rero nimba imbibe zo mu buraruko zuguruwe ni ikimenyetso ciza ko ku mbibe z'ubumanuko, niko yashikirije uyo mu haranira agateka kazina muntu. Akongeraho ko ati ivyo arivyo byose, yaba umushikiranganje w'u Burundi yaba umukuru w'igihugu c'u Rwanda, umwe yaravugiye mu gutwi kuwundi amubwira ico igihugu ciwe cipfuza. Rero ni ikibazo c'umwanya. Ndizeye ko ingingo nziza zitazoshika mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuma, cane ko Kagame yari yatangaje ko uburaruko ari bwo buteye ingorane gusumvya ubumanuko, niko uwarongoye ishirahamwe ry'u Burundi yongeye ko. Twibutsa ko u Rwanda rwari gugaye igihutihute rubibe rwa Gatuna muri Ruhuma mwaka 2019, gutyo ruba rwugaye ibarabara rikomeye cane rikoreshwa n'abadandaza baca hasi, kuko hari imishamirano yaguma yiyongera hagati y'ivyo bihugu bibiri. Kigali ikaba yagiriza Ubuganda kunyuruza abago ndetse no gushigikira abagwanyi bagomba gutera inzego z'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Burundi, ico gihugu kibanyi co mu manuko kikaba cyaragirije kenshi u Rwanda ngo guha ubuhungiro abagerageje gutembagaza ubutegetsi bikanka muri 2015, ndetse no guha indaro abagwanyi b'abarundi ngo rukanabemerera gukorera imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bwaco, ivyo Kigali itahengeshanyije kwiyamiriza. Janye nico Perezida w'u Rwanda yavuze ko kuba yabonana na mugenzi we w'igihugu c'u Burundi, abajijwe n'abamenyesha makuru igihe azobananira n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame kavuga ko atakirapfa kinini kuba atarahura na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko bagiye kuzohura uko abari babiri mu gihe gikwiye. Perezida Kagame akaba yabitangaje mu kiganiro yariko aragirana n'umumenyesha makuru wa Jeune Afrique. Hari mu kiganiro cerekeye ingingo zitandukanye zirimwo gusubiza hamwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda, inyuma yaho ivyo bihugu vyompi kwari bibiri vyari birabana ayingwe kuva mu mwaka 2015. Ivyo rero nivyo kurindira tukaraba ikizokogwa, nimba koko hari umwizero ko igihugu c'u Burundi kizosubira kugenderana n'ic'u Rwanda ndetse n'imbibe zari zarugawe zikugururwa nkuko vyakozwe no ku gihugu ca Uganda. Ayo rero hamwe mu makuru yaragizweho yavugwaga cane, kuza kurajwa mu mbere bashikiwe n'amakuru n'ibiganiro vyacu, fyunda kuri subscribe canke s'abone, tushira ko inkurika gushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese ndivyo ndabipfurije.